Ndabaramukije bakunzi ba televiziyo y'Isanganiro sangwa ikaze muri ano makuru yo kuri no wa gatanu twabateguriye akabagizwe na zino ngingo nkuru zikurikira. Hatunganijwe kuri no wa gatanu ibikorwa vya rusansuma, ubwo rusansuma rukazofasha leta n'abasanzwe bayifasha kunganira mu migambi y'iterambere nkuko vyashikirijwe n'umukuru w'igihugu. Mu gisata c'amagara y'abantu naho mu kumenya uko amagara yabo yifashe ni bimwe mu byashimishije bamwe mu banyeshure bari bitabiriye igikorwa cyo kwipimisha umugera wa COVID-19 na byo nyene muraza kubikurikira muri ano makuru. Eka no mu gisata c'ubudandaji wiyinjirizwa ry'urudandazwa rw'igitoro rigiye gukurikiranirwa hagufi, ivyo bikaba vyamenyeshejwe n'ubuserukira ubushikiranganje bw'ubutare n'agataka mu mwanya muto. Ido nido ry'ano makuru. Ndasuye kuba ikaze muri ano makuru. Rusansuma rw'abantu, uburaro, uburimyi n'ubworozi ruzoba mu mwaka uza wa 2022. Ubwo rusansuma ngo rukazofasha leta n'abasanzwe bayifasha kunganira mu migambi y'iterambere. Byashikirijwe kuri uno wa gatanu n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye aho hatanguzwa ibikorwa by'ubwo rusansuma. Inkuru tubaza Arthur Kavabushi. Ubwo rusansuma rwa kane rw'abantu, uburaro, uburimyi n'ubworozi rwo muri 2022 rukaba ruzoba rufise ico gwisangije kuko hashizwemwo uburimyi n'ubworozi. Atanguza ibikorwa vy'ubwo rusansuma, umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yamenyesheje ko bizobafasha kumenya uko bunganira imigambi y'iterambere. Iyo rusansuma izofasha gushira habona ibiharuro bigezweko kubijanye n'abene gihugu, uburaro, uburimyi n'ubworozi, maze ivyo biharuro bifashe leta kunganira imigambi y'iterambere ry'igihugu yisunze ivy'abene gihugu bakeneye. Ivyo biharuro bizofasha kandi nishira hamwe ONU n'ibisata vyayo, abasanzwe badushigikira mu iterambere nabo nyene bose bazokurikirana ingene ubusumbasumbane bw'iterambere ry'ibihugu vyo ku isi. Abajeje babikurikirana nibo baca bamenya neza ikibanza c'u Burundi mu bijanye n'ubutunzi, cane cane mu burimyi n'ubworozi, ugufungura neza no kubaho kwiza kwa bene gihugu. Umuyobozi mukuru w'ikigo cegeranya ibiharuro Istebu Nicolas Ndayishimiye yavuze ko hazokoreshwa imiliyaridi zirenga 40 z'amarundi. Uburyo bwose hamwe rusansuma izotwara imiliyaridi 48 n'imiliyoni 566 n'ibihumbi 797 mu mafaranga y'amarundi. Ubwo buryo bwatowe dufashe ko rusansuma izomara imyaka 5 ku banyagihugu bangana n'imiliyoni 12 n'ibihumbi 800. Mu Burundi hakaba hari hamaze kuba rusansuma zitatu, iyo mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1979, igihumbi kimwe amajana 1990 n'ibihumbi 2008. Tugushimire Arthur Kavabushi kuri iyo nkuru. Mu gisata c'amagara y'abantu, bamwe mu banyeshure bitabiriye igikorwa cyo kwipimisha umugera wa COVID-19 bavuga ko bakiriye neza ico gikorwa, aho bagenzi bacu basanze ku kibanza bariko bipimishirizako cyo muri zone Kamenge commune Ntahangwa, bamenyesha ko bituma bamenya uko amagara yabo yifashe. Ido nido na Lydia Gahimbare. Aba n'abanyeshure bari barindiriye gupimwa umugera wa COVID-19 twasanze mu kibanza cyaho bita muri Sokatier ni muri zone Kamenge commune Ntahangwa hafi y'ivuriro bita kwa Ntiba. Nk'igihe c'isahindwi n'igice byaboneka ko abarindiriye gupima umugera ari benshi basunikana kugira ngo bashikirwe, bahavuye batondekwa ku mirongo kugira ngo igikorwa corohe gukora. Uyu munyeshure avuga ko yaje kwipimisha kugira ngo amenye ingene amagara yiwe yifa. Nje kwipimisha ngaha kubera nkeneye kumenya ingene meze mu mubiri wanje, ingene ndiko ndagenda nongereza kubaho kugira ngo menye ingene
ubuzima bwanje bumeze. Eka n'uyu muvyeyi twasanze muri ico kibanza yaherekeje umwana wiwe avuga ko yakiriye neza ico gikorwa kuko bizofasha amashure kumenya abana bakiriye ko bakomeye. Muvyeyi nacakiriye neza icambere ni vyiza ko tumenya abana turungitse amagara yabo uko ameze uko yifashe, hanyuma kandi n'amashuri agiye kubakira kuwa mbere aho amashuri atangurira bazaba bazi twakiriye abana bakomeye badafise ikiza ca coronavirus. Baba abana eka n'abavyeyi bahamagarira abandi bana kuza kwipimisha. Abandi nabo bataraza no babwira yuko bakwiye kuza nyene hama bagashishikara kwipimisha kugira ntibaze banduza abandi kugira ngo nawe kandi ntibaze bandu. Ahubwo ku bavyeyi baba batarumva kakamo no batumirira ko bonyarutsa kuko niyo bacegwa kurunka abana kwipimisha bizoheze bibacereze kuja ku mashuri kuko turamaze kumva yuko umwana atazoba yipimishije batazoheza ngo bamwakire mu ndaro. Ku banyeshure umugera wa COVID-19 bikaba bizorangira igenekerezo rya 14 uku kwezi. Abana bagera ku bihumbi 82 bo mu mashure shingiro nibo bagiye kufungurirwa ku mashuri yo mu ntara za Muyinga, Ngozi na Kirundo. Amasezerano yo gutanga imfashanyo y'umuceri akaba yatewe ko umukono kuri uno wa gatanu hagati y'userukira igihugu c'Ubuyapani hamwe n'userukira ishirahamwe mpuzamakungu rijejwe kwitaho imfungurwa PAM. Inkuru tubaza Jean-Marie Mayonga. Uyu mugambi watewe ku mukono gujanye no gufungurira abana bari mu mashure inshingiro mu ntara za Kirundo, Muyinga na Ngozi. Userukira igihugu c'Ubuyapani mu Burundi, Ambasaderi Imayi yamenyesheje ko izo ntara arizo zatowe kuko abana baba muri izo ntara batiga neza kubera ikibazo c'inzara. Akaba yavuze ko ari nazo zakira n'abahunguka benshi bavuye mu gihugu ca Tanzania. Yasiguye ko uyu mugambi uzofasha abana kwiga neza ngo mbere bitume n'abana baheba amashure ibitigiri bigabanuka. Uwaserukiye umushikiranganje w'indero buri ku Hermenegilde akaba yashimye uyu mugambi aho yavuze ko bizofasha abo bana kwiga bafise ingoga mu gihe hariho abanyeshuri bahora baheba amashure kubera inzara. Akaba yateye akamo n'abandi na cane abasanzwe bafasha gushikana mwene uyu mugambi mu zindi ntara kugira ngo abana b'u Burundi babandanye biga ku bwinshi ntibaheba amashure. Uyu mugambi kiza kimwe mu vy'ukora nuko abanyeshuri baguma ku kivi, baguma ku ishuri, kuko mu bituma abanyeshuri bataguma ku kivi abahinga baratohoje basanga yuko ubukene buri mu miryango bushobora kuba butuma abanyeshuri baheba amashuri. Umuti rero uyu mugambi wo gufungurira abanyeshuri ku mashuri naho biruko harasigaye igice kinini yaca abanyeshuri batarashikirwa n'izo fungurwa. Tukabananya dusaba abagira neza duhera kuri abanyene bama bitanga no kuvuga ishirahamwe PAM hamwe n'igihugu c'Ubuyapani kugira ngo babandanye bongereza imfashanyo eka mbere n'abandi bose bashobora kugira ico bafasha nabo nyene bagira ico baterereye kugira ngo abo banyeshuri basigaye nabo bashobore kushikirwa n'imfashanyo nk'uko leta y'u Burundi isanzwe yifuza yuko abanyeshuri bose bo mu gihugu boshikirwa n'izo mfungurwa kugira ngo bige neza. Uyu mugambi wo gufungurira abana ku mashure ngo ukaba uzotwara amafaranga y'abanyamerika arenga umuriyoni w'amadolari ukazokora mu kiringo c'imyaka 2. Urakenuye Jean-Marie Mayonga kuri iyo nkuru. Tuje mu gisata c'imibano, ikiyago nico gikwiye gushimikirwa ko kugira habe igabanuka ry'igitigiri c'abiyahura. Ivyo bivugwa na Pierre Claver Njejimana yanonosoye ibijanye n'inyifato z'abantu. Ni mu gihe kwigenekerezo 10 Nyakanga ari umunsi wahariwe kugwanya gukinga ukwiyahura. Uwo muhinga amenyesha ko ikiyago cofasha gutorera inyishu ingorane zo mu kibano ari nazo zitera kwiyahura. Mukurikire Pierre Claver Njejimana yanonosoye ivy'inyifato z'abantu. Kwiya ku buzima biva ku bintu byinshi, ego hariho nk'ingorane umuntu acamwo nyinshi cyane ashobora gutorera inyishu zimurengeye akarengerwa
hanyuma akavuga ati inyishu yanje hanyuma no kwiyakabona ubuzima. Hariho n'abandi rero usanga biyahura kubera akarenganyo babamwo, haba mu muryango bavutsemwo, haba mu kibano babayemwo, haba ku kazi. Hariho nk'ingorane nko gufatwa ku nguvu kw'abakenyezi mu muryango, cyangwa nko gufatwa nabi kw'abana mu muryango, ugasanga umwana ntiyakiriwe mu muryango akumva yuko umenga arakumiriwe cyane, akavuga ati hakuno bandanye mba mu bundi buzima nopfa mbona ndabuheze. Hanyuma bagaca batunganya umugambi wo kwiyahura, hanyuma bakanawushikako mbere. Ikiyago ni ikintu gikomeye cyane kugira ngo bashobore gukinga ukwiyahura. Ahantu hariho hose hari ikiganiro cyiza, hari ikiyago cyiza, inyishu ziraboneka, hanyuma umuntu agakinga kwiyahura. Tuje mu gisata c'ubutare n'agataka, ubushikiranganji mu byo bujejwe harimwo igitoro ngo bugiye gukurikiranira hagufi ibijanye n'iyinjizwa ry'urudandazwa rw'igitoro. Leonidas Sindayigaya avugira ubwo bushikiranganji bw'ubutare n'agataka yabivuze inyuma yaho hibonekeje ubukene bw'igitoro muri zino ndwi zibiri zirangiye, akemeza ko muri ico gisata hari intambamyi zitari zike ariko ko ziriko zitoregwa inyishu. Tumukurikire. Twaragize inama kuri umunsi wa mbere n'abasanzwe binjiza igitoro mu gihugu. Twasanze hariho abantu bamwe muri bajya basanzwe binjiza ico gitoro baronka amafaranga y'agaciro, hanyuma bakakoresha ibindi, nico gitoro ntibacinjize. Uno munsi amasosiyete ashika nk'atandatu binjiza igitoro, mugabo muri abo twasanzeho batinjiza ico gitoro. Izindi ngwani hari uno munsi urashobora gusanga muri basanzwe binjiza igitoro hariho amastation service batahereza, ugasanga agira ati jewe bagenewe bakiriya banje, ayandi mastation service akukira naka ico gitoro kitabonetse iwe ntibaronka. Ikibazo dufise gikomeye ikijanye n'ububiko ntegabizoza, ico no kwita stock strategic. Urashobora gusanga bishitse aya mastation service yo nyene akanyegeza igitoro, bagakreya ico no kwita pénurie artificielle kugira ngo habe ibintu vy'ama speculation. Iki novuga mu ngwane igitoro gifise harimo agatosi mu gukurikirana ku munsi ibijanye n'igitoro. Muti rero hagiye gukorwa iki? Nkuko mwabivuze uno munsi ingwane zarabonetse z'umwanya, mugabe igitoro cyasubiye kuboneka, ariko igiye gukorwa nuko ubwambere na mbere dutegerezwa mu bushinga gukurikirana kuva bagitanga buryo kugezaho igitoro bagihereza amastation service. Ikindi mugabo co ni ico kwiyumvira hamwe twebwe ubushikiranganji n'izindi nzego ingene n'ukuri hoba iki twita stock strategic, hakaba ububiko bw'intega bizoza, kandi tukibaza yuko bigiye mu ngiro izi ngorane zazimaze imisi ziba zitosubira. Turangirize ano makuru mu gisata c'ubutungane, ugusubiriza abacamanza bacafuza urwego rw'abacamanza niyo ngingo igiye gufatwa mu maguru masha, vyashikirijwe n'umushikiranganje w'ubutungane kuri uno wa gatanu mu kiganiro yagiranye n'abakora muri ico gisata c'ubutungane hamwe n'abanyagisagara ca Bujumbura. Mukurikire Janine Nibizi, umushikiranganje w'ubutungane. Mu Kirundi barakunda kwivugira ati ntawe uhisha umwotsi iyi nzira ikirasha. Bari kuvuga bati mu bacamanza bose bahari bakora neza, iyo ata myidogo y'abenegihugu myinshi ihari, na cyane cyane iyo myidogo y'abenegihugu imwe imwe ugasanga iri mu kuri. Rero tukavuga tuti abacamanza burya barakwiye bamwe bazi neza yuko ico kibanza ari itongo batoranye, barakwiye kwisubirako kugira dukosore neza amakosa ari mu butungane,
bisaba ko hariho abahagize umurima icicaro biyambuye ubuntu n'agateka kabo babanza kuvamo ibikumbi tukabigosora kuko birimo n'icyubahiro kugira arinde ahaguruka azi imbere yanyu byari iby'ubusa gusa ingorane muvyo yarazizi muga yaraje kubabarira irya nyuma muri Kongo mubona barigeze kwirukana abacamanza 500 baragenda burundu naha mu Burundi dukwiye gukuramwo abagenda burundu. Ni hano duciye dusozera amakuru twari twabateguriye yo kuri no wa gatanu ndabashimire kubona mwabanye natwe mugira ijoro ryiza iwanyu.